Nyene cyubahiro Mana mushobora byose, Mana y'u Burundi n'abarundi, Mana ya sokuru wacu kuru nziza, Mana ndayishimiye nuhabwa icyubahiro. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi mukaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye, nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu mukaba no mu nama nkuru y'inararibonye, cegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD, banyakubahwa abanyamabanga ntunganyabisata, nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mama buntu umutambukanyi wa sokuru wacu, banyakubahwa bashinga amateka abakunze amateka, banyakubahwa bashikiranganje, banyakubahwa ndongozi nkuru mu mugambwe no mu nzego z'igihugu, banyakubahwa mwese tugire Kristo. Kwa 31 warante 2022 uyu munsi nkuko biri mu migenzo umugambi wa CNDD-FDD turamutse duhurira ngaha kugira ngo dushimira Imana yatugiye imbere mu bikorwa byose twaranguye muri uku kwezi kwa ntwarante, reka mbere tugwisaba yuko yobana natwe mu bikorwa tugiye kurangura muri uku kwezi kwa ndamukiza ugiye gutangura kuvejo. Dushimire namwebwe banyakuba mwese mwitavye ibikorwa by'uwo munsi, turazi yuko muri mufise ibitari bike murangura kuko mwavuze muti reka duze gushimira Imana, kandi ubushimye abayongeje twibifurize yuko mu kwezi kwa kane Imana ibaje imbere mukarangura neza ibikorwa byanyu byaba by'igihugu cyabashinze eka n'ivyo wanyu mu miryango yanyu. Turabaye rero ikaze muroranirwe umwanya wose muza kumara ngaha, eka mbere n'igihe cyose muza mwasubiye mu mihana iwanyu. Ukwezi rero kwa ntwarante ni ukwezi kwatwera ukumigisha, twagomba mbere duha ikaze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu kuko yahora mu rugendo, kandi mu rugendo dasanzwe kubera yagendeye ibibanza bikuru. Imana nayo nyene izi ku cicaro cya Eklezia Katolika, hamwe Imana yavuga iti uri Petero ndakubatse kuri Eklezia, yarashitse mugabo gumye banga mumenye natwe ko twavuze tuti uri nkuru nziza twubatse ko umugambwe. Twagize ingendo nyinshi mu gihugu, twaragendeye bagumya banga mu mitumba makomine, tugeze ku makomine 28 kandi turabandanya tuzomaiza mu kwezi kw'indwi. Byagenze neza, bari ku kivi, bamerewe neza, barahangana n'iteka rikomeye cyane. N'ukwezi twakiye abagumya banga bashasha benshi bava hirya no hino bavuga bati uyu mugambwe uri ku kivi, uvuga ati turi kumwe twese birashoboka, turashaka gutera indi ntambwe. Bose baraje batari bake, nta mpera z'indwi nimwe tutakiye benshi ibihumbi n'ibihumbi. Ukwezi kwa kadasanzwe kwa ukwezi kwa hari umukenyezi n'umukenyarugamba, ni bamwe mugabo umwe no mugambi CNDD-FDD abana bakenyezi muri rusange. Kwa munani ntwarante twahimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi, kwa 26 abakenyarugamba. Bwari ubwa mbere rero dushime mbere n'abateguye ubwo rubanza kugwa rugwiteka. Turashima yuko abakenyezi abakenyarugamba muri rusangi bari ku kivi bakora n'ubukerebutsi, eka mbere no mabanga anyuranye bashinzwe bahagaze neza. Iryo ni iteka tukabishima, dushimira n'Imana ibaje imbere ko murazi kera bari abantu bakumigwa. Twegere umugambi CNDD-FDD iteka ribahabwe, umukenyarugamba n'umukenyezi bubahwe. Bari mu nzego zose, kuva mu nzego zicungera umutekano, bari mu nzego ziyoboye igihugu, bari mu nzego ziserukira abandi,
bari mu nzego zimenyesha ijambo ry'Imana, bari hose n'iteka. Imana ibahezagire. Bagumya banga rero tubandanye twitanga kugira ngo dushikane iki gihugu aho abana b'u Burundi bashaka kugishika igihe bitanga bagatanga amaraso yabo, bakavuga bati reka dutange amaraso yacu ejo Uburundi n'Abarundi bazobeho neza. Twitange rero natwe nta gupfa birimwo, twitange. Bajya baritanze barasiza amaraso barapfa, natwe twitange dukoresha inguvu ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo duhindure iki gihugu cacu. Ibikorwa bizobandanya mu kwezi kugiye gukurikira, kandi turazi yuko Abarundi n'abagumyabanga bose bari ku kivi. Tubifurije rero kuzororanirwa mu bikorwa byose mugiye kurangura muri ukwezi kwa Ndamukiza kugiye gutangura. Imana ibahezagire, murakoze. Gire Kristo.